Ikigo cy'ubuvuzi kama INCUTI ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka hakurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. INCUTI ya bose, ubuzima butatse amagara meza. Hajya ku INCUTI ya bose narahashitse kuko naje nigeze kuba ngwaye estoma, hanyuma numva ku maradi, hanyuma ndaperereza ndabaza, hanyuma ndahashitse barampaye imiti, hanyuma ndakira neza. Cyo umuti ndawushingira intahe cyane. Je nari mfite umwana guhera afite imyaka 6 yaguma yiyagaza afite ibintu biguma bimufurutira ku mubiri, niho naje naca ndawugura agapaki ka mbere aranyigisha uko ngene uwo mwana aza kuwufata uwo muti. None uwo mwana ubu yarakize, ubu n'inyama atarya ari inyama vyashimufurutira cyane yarakize. Ingwara ya gute narumvise ko yamfashe nkumva ko ndikondoka mu birenge nk'ubutuntu tumeze nk'umbaza kurya umuntu ahonyora ku mahwa ahantu mu ngingo z'intoki, nkumva ko hari ibinyanya. Nagenda ndabiganira yuko ngwaye gute, iyo gute yase gukira ige twiraba bwajisha, niho nabitura barambarira barampa imiti, bo mara kuyifata ndayifata nk'uko babimbariye, bo niho numva ivyo bintu bitanguye bigabanuka buke gute yarakize. Rero muri aho hantu babwiye na bene barashima barabona ko ari safi, gituma rero jiwe n'ubu numva ndyohewe kandi baga abantu kuri imiti yabo birakora. Naragwaye ingwara, izo ngwara ni ingwara zakera nakuze ndazibona mbere kera aho zaranica n'abantu abaganga bataragwira. Hanyuma rero iyo ngwara ni ingwara y'imitsi mu kuguru, kandi naguma ngenda nkumva imisonga, ariko haragera rero ahantu haza gahebuza ukuguru gucagwira pararize, kuguma gushinze nk'igishema, kuko burya iyo mitsi kuba bamaze kuyigwara igwagwa kwinshi, hari n'abirya, hari bitera imisonga, hari abo ukuguru atagishikana hasi. Je rero kwabaye pararize kuragororoka hamwe ntapfunya ntiyicara. Burya rero bimaze kuboko ntangwe kugenda n'ikibando, ntangura kubaza burya jewe mbere narihuse gukira cyane. Ngiye Gitega sinagarutse no muhira, naje nakize namaze imisi 12. Mu minsi ine nari ntangwe kugonda ukuguru gutya. Nari ingwara zatuma mbabara mu gikiza mu ruhande rw'ukuboko k'ububafu. Hanyuma rero maze kuza ngaha baca bantura umutima, bantura na diabete, hanyuma baca barushiza kubandanya barampa imiti nguma ngaruka ngaha nipimisha, hanyuma kugera ku rwego rw'aho basanze imiti bampaye yakizije ingwara y'umutima na diabete. Narakorora amaraso menshi arenze, kuko narakorora n'ibitenge ndaciramwo ndayabuze ndaja guta muri toilette kubera aya maraso yaba ari menshi, sinacakoronka n'ingene ndayameza nta n'inguvu nari mfite. Hanyuma rero maze kumva rero ikigo INCUTI ya bose ndagenda ndabarondera, nahanye nari narabyimbye ngaha mu ruhanga, ugize gutya narasohoka aha ku maguru ntangura rero kuzanira ibintu bifata kandi yasanga n'ibijyanye na yankorora, niho ndazanga ku kigo INCUTI ya bose baramu umuti cyanatsandanwa. Umuti bampaye wamengo nibo bandoze imisi 3 yankorora y'amaraso, sinasubiye no kubibona. Mama zo gutora imiti yo ngaha kuko bari imisi 3 hari nkomeye, n'ukuri je ndashinze nahe narakize. Ubu niyo nja kwisuma ubu ndagenda ewe shinga ndayishinde ko narakize. Ingwara y'isukari je yamfashe kuva mu mwaka w'2015 ndatangura ndafata imiti y'ikizungu, mugabe imiti y'ikizungu ndayifata ndayangira buzijya ngaruka effet secondaire cyane cyane. Hanyuma rero kubera ubwo bushakashatsi nariko ndagira buca buntuma nyenya aba bantu aho bakoreye Igitego, cyandagenda barampa umuti ibiharuro babizi byashika 9, 11 nagize gushika no ku 14 babizi barashobora isigura. Umuntu akomeye akikigwaye agira hagati y'ibiharuro 4 n'igice dufate gushika kuri 6 n'igice. Hanyuma rero uwo muti nawufashe mu ndwi zitarenga 2. Bamwe tubanze muri amezi 3 uheje ukanywa, amezi 3 aheze ndasubira mu ukanywa unanywa wayari. Ikigo cy'ubuvuzi kama INCUTI ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka hakurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. INCUTI ya bose, ubuzima butatse amagara meza.